ikaze mu kiganiro imboneza podcast ni ikiganiro nkuko mubimenyereye aho nama mfata umwanya wo kuganira namwe tuganira cyane ku bintu nagiye ndiga mu buzima ku bintu byagiye biramfasha haba mu gihe mba mu ngendo canke mu byo nsoma kuko nibaza yuko umuntu wese afise ingene yiga mu buryo butandukanye ariko je ndakunda cyane gusangira n'abandi biba byamfashije mu buzima bivyo mba nize bigashobora kumfasha mu buzima bwanje bwa misi yose nkuko musanze mubizi jewe sanzwe ndo muntu cyane nkunda igihugu Imana yampaye kuvukiramwo igihugu c'u Burundi rero ndagerageza cyane kurondera kumenya mbega ibibazo tubamwe muri kino gihugu vyavuye kuki mbega vyoshobora gutorega umuti gute ndagerageza nko magiye muyibona haba mu biganiro nkunda gushikiriza haba mu guterera mu buzima bw'igihugu mu gufasha ku bibazo bitandukanye mbere nko kumwayibonye mu mwaka wa 2020 mu kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu muri kino gihe ndiko nditoza nk'umushinga amateka yigenga mu ntara ya Bujumbura byo byose ni uburyo ngerageza gukora kugira ngo ndabe mbega ni gute bitaciye mu ngimba bidaciye mu gukoresha ingufu bidaciye mu gutukana cyangwa gukora ibindi bintu nk'ivyo umuntu ashobora guterera kugira ngo ubuzima bw'abarundi kazi be bwiza gusumba uko bwari busanzwe rero uyu munsi nahisemo gufata umwanya wo kuganira namwe ku bijyanye n'ibwirizwa shingiro murazi yuko cyane abakiri bato nibo ngunda kwigisha nibo dukunda kubana umwanya mwinshi ariko usanga batazi amategeko abagenga batazi uburenganzira bwabo batazi ingene ubuzima bw'igihugu butunganijwe sanzwe n'umukozi w'Imana nigisha mu ry'Imana igihe cyose twigisha mu ry'Imana tubwira abantu gukunda kumenya ibyanditswe mu ijambo ry'Imana Bibiliya kugira ngo bibazane gutahura uburenganzira bwabo nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana kubera ko amasezerano atuma bashobora kubaho ubuzima bw'intsinzi ari mu ijambo ry'Imana rero mu gihugu niko bimeze abantu baraja hamwe bakumvikana bagashira hamwe amategeko abagenga kugira ngo bashobore kubana neza kandi bashobore kubaho bubahana bashigikirana ayo mategeko ni yagenga ubuzima bw'abantu bushobora kugenda bukamera neza gusumba uko bwari busanzwe rero ayo mategeko yose mato tugenda turabamo abakomoka ku itegeko rikuru yitwa ibwirizwa shingiro rero nivyo bigira igihugu ayo tuvuga une nation nayo mategeko abantu bashize hamwe bakumvikana bakayemeza hagati yabo kugira ngo bagenge imibano yabo ingene babana ingene batunganye ingene ivy'intwaro bigenda n'ingene basabikanye ubutunzi Imana yabahaye muri ico gihugu rero igihugu cyose rero kugira ngo gishobore guhinduka igihugu kiba gifise ibwirizwa shingiro une constitution ibazana kugira ngo bumvikane ingene babana mu mahoro n'ingene bashigikirana kugira ngo bashobore kubaho neza rero turavye muri kino gihe mu Burundi dufise ibwirizwa shingiro yemejwe abarundi n'abarundi kazi batoye mu mwaka wa 2018 rero hariho ibice bitandukanye bigize ibwirizwa shingiro ariko nahisemo gutangura ku gice ca kabiri igice ca kabiri kigizwe imico ndangamutima ngenderwako canke mu gifaransa bayita des valeurs fondamentales duvuga ngo igihugu cyose kugira ngo gishobore gutunganywa abakigize bategereza kumvikana imico ndangamutima bagenderako bubakiyeko canke les valeurs fondamentales iyo rero hari umuntu ayidohotseko abayononye ukubaho kw'abandi bose basangiye igihugu nagomba turabe rero zimwe mu ngingo abarundi n'abandi kazi bumvikanye mu gihe cyo kwemeza ibwirizwa shingiro y'umwaka wa 2018 aho bavuze bati reka turabize ingingo ndangamutima dushimikirako mu vyo tugiye ngere tugiye kubana mu mahoro no kubana hagati yacu nagomba duhere ku ngingo ya 13 ingingo ya 13 y'ivyo biri mu ibwirizwa shingiro ivuga amajambo akurikira ivuga ngo abarundi bose baranganya iteka n'ivyo bakwiye kuronka abene gihugu bose baranganya agateka kandi amabwirizwa abakingira kumwe nta murundi numwe azokumirwa mu vyerekeye imibano ubutunzi canke intwaro y'igihugu kubera ibara ry'urukoba rwiwe ururimi idini igitsina canke ubwoko bwiwe murumva ingene ingingo ivuga ibintu bitomoye cyane iyo bivuze umurundi canke umwene gihugu nkuko vyanditse muri ibwizwa rya 2018 bisigura umuntu afise ubwene gihugu bwo murundi no kuvuga citoyen
afise ikarata karanga muntu yerekana aho yavukiye, ikerekana ko afise ubwene gihugu bwo kuba umurundi. Ashobora kuba ari kubera amavuko yavutse ku papa no mu mama w'abarundi n'abarundi kazi, canke yarabisavye akavyemererwa n'amategeko, akaronka karanga muntu canke akaronka passport yerekana ko afise ubwene bw'igihugu bw'abarundi. Rero ibi nivyo biza kumugenga, niyo muco ndangamutima wa mbere urufatiro gutahura ingene abantu bose ko barinze bitwa barundi, nta usumba uyundi ngo kubera ko umwe afise yirabura, undi asa n'umuzungu, canke umwe ari umunyamwema, canke umuntu ari kimuga, canke ava mu bwoko canke ubundi. Imbere y'amategeko n'imbere no mu mibano yabo bategerezwa kumva ko bafise uburenganzira bungana. Reka dusome iyo article mu Gifaransa, article 13, kugira ngo fashe abantu bumve Igifaransa. Aravuga ngo tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique, politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe et de son origine ethnique. Ibi nivyo abumvikanye igihe Abarundi bemeza ibwirizwa shingiro bemeje. Ikibazo mafise muri uyu mwanya niko biri. Ugiye ukaraba kuva nibaza ko ingingo ntiyahindutse cyane kuva igihe hatangiye kuboneka ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Uko zagiye zirabishanya ku ntwaro zitandukanye, usanga aya Valeurs fondamentales abantu bayumvikana ko usanga ashaka gusa ari hamwe. Ariko ugiye kuraba mu buryo bw'ingene abantu babayeho n'ingene bakora n'ingene bavyigenzamo, ugasanga hari abavyibagira ko ariko bimeze. Nabubahiriza amategeko canke abashinzwe ubutungane, ugasanga rimwe rimwe buvumengo hari ibintu bimwe byo kuraba bivanye n'umuntu yava wariwe mugambwa arimwo intara avamwo, ariko vy'ukuri haba harenzwe ikintu ngenderwako c'urufatiro kiri mu ibwirizwa rikuru canke ibwirizwa shingiro ry'igihugu cacu. Rero turavye uyu munsi, mbega vy'ukuri abarundi bose bariyumva ko mangana? Turavye mu bijanye n'imico, turavye n'ibijanye n'ivyinyifato abantu basanzwe babayemwo, mbega ubwo nta abantu bitwaza ubwoko bucanke buriye bakumva ko basumba abandi, ugasanga hari umuntu ari muri ubu bwoko yumva umengo nta burenganzira afise ni haba hariho ubwoko mu Burundi. Ariko je no bahakarorero nakuriye ahantu ruguru hariho abantu bava mu muryango w'abatwa, ugasanga uwo muntu ukura wumva umengo umurundi. Nabo nyene ni ariko aravuga yavuga ngo abarundi bakoze iki, ngo abarundi bagize biryo. Kibaza none wewe ko wavukiye aha uri umurundi ufise uburenganzira gute uyu munsi ushobora kumvengo ntufise agateka nk'akabandi bose? Wasanga uyo muntu aje nko mu rugo aho abantu basanzwe bafungurira, bamuha ku isaha niwe ye wenyene akicara ahantu kure, adashobora igikombe yanywereye ko atashobora kugisangira n'abandi, abantu bakamunena. Ugasanga iyo bafashe umuntu avuye nko muri umuryango yivyeho ikintu gitoyi gusa bakamwica kandi ukamengo nibisanzwe. Ivyo nakuze ndabibona ndumwana mutowe. Ugasanga hari abantu bagiye bazira ubwoko, ugasanga ubwoko bwiwe ko baravuga ati wewe uyu munsi abari mu butegetsi bari muri ubwoko, canke abashobora kuba batunganije ibijanye n'ivy'intwaro bari muri ubwoko. Ugasanga hari abantu bundi bwoko usanga badafise uburenganzira, ugasanga kumbure mu mashuri ntashobora kubandanya ngo yiga amashuri ashike kure, canke ugasanga hageze ibijanye n'ivy'ubuzi hari abantu bataronka ubuzi kubera ubwoko barimwo n'umuryango warimwo. Ugasanga ivyo byose bagiye bivyara akarenganyo. N'uyu munsi ugasanga rimwe biracariho hari abantu bakibikora, ugasanga kumbure kubera ko ikibanza kirimwe abantu bavuga bati twe turi muri ubu bwoko, abandi kumva nta burenganzira bafise. Iyo vyose rero vyavuye kuko abantu batamenya yuko hari itegeko rikuru rivuga yuko ata muntu numwe ashobora gukumigwa mu bijanye n'ivy'imibano, mu bijanye n'ivy'intwaro, mu bijanye n'ivy'ubutunzi, kandi afise karanga muntu, kandi ari umurundi akwije ibisabwa. Tureke abo bandi kubijanye n'ivy'imiryango n'ubwoko n'ibiki vyose, tugende kuvuga ku bijanye n'abantu bafise bagendana ubumuga. Mugende muraba amashuri ngene yubakwa akarorero, canke amazu akomeye abantu bose bakenera, amazu ya leta. Mbega umuntu adafise amaguru agendera kwikinga, mbega uyu munsi bariko baramwiyumvira ko bariko barubaka amazu? Mbega umunyeshuri azoshobora kuja mu ishure yige niyaba yaramugaye amaguru, mugaka afise ubwenge bukomeye, ubwenge bwiza ashobora kumenya ubwenge agatora inyishu z'ibibazo bitandukanye? Mbega uyu munsi iyo umuntu adashobora kuvuga canke ngo yumve mu migambi yacu y'igihugu aratunganirizwa? Mbega arafise ikibanza? Mbega turavyiyumvira ko canke tumwita ngo ni kimuga no gushira ku ruhande?
ejo bundi nagiye mu gisagara ca Washington, hanyuma ngenda gukoresha ordinateur yanje yari yapfuye. Ordinateur yanje ya Mac ngiye kuyikoresha muri yo bita Apple Store, no kuvuga aho bakorera, hanyuma ordinateur ko nari sanzwe narabisavye mu gihe nayigura yuko ni yapfa bazoyinkorera. Ngiye bamaze kunshira kumpa nimero, abaje kunyakira mbona baje ari babiri. Hanyuma mbona uje kunyakira atangiye kuraba mugenzi we aravuze akoresheje zinyandome bakoresha zintoke z'abaragi. Hanyuma yundi agaca nsobanurira mu Congereza, ubundi akaguma baza akambaza ibibazo ngene ordinateur yapfuye. Hanyuma baca barayifatasha nambwira bati tuguhaye iminsi mike udushuza kwitora izoba yakize. Umuntu akoreraho ambonye yacarambwira ngo hajya ngo ordinateur yawe nguye mu biganza vyiza izocikora ningo kubera ko ujya mu batekinise dufise ba mbere muri imangazini nujya atavuga kandi wikiragi. Aca ndibaza abantu babiragi mu Burundi adashobora kuronka n'akaryo gushobora guteza imbere ubumenyi bwiwe kubera ko gusa yaravutse isanga afise ubwo bumuga. Hanyuma ugasanga ntitwanamwiyumviye ko mu mashure ingene dutunganya ingene ibintu bigenda, ingene ibintu bishobora gukoreka kugira ngo ejo nabazogica terere mu buzima bw'igihugu. Rero iyo abantu bari mu bijanye n'ivy'uburongozi cyane mu bijanye byo gutunganya amategeko bategeza kwiyumvira iyi ngingo ivuga ko ata Murundi numwe akira ko afise karangamuntu atsa ko ari muzima, nuko hariho n'abataramuse karangamuntu nabonye bitabavuye ko murazi ko nsanze nkora mu gikorwa cyo gufasha abana bahoze bamwibarabara. Umuntu ashobora kuvukira mwibarabara agakurirayo akagira imyaka 18 atigeze aronka karangamuntu kubera ko atarose urupapuro gwerekana aho yavukiye, niyo bita attestation de naissance. Ugasanga ntashobora gushikaho arondera karangamuntu, akarinda kura ugasanga nta burenganzira afise kubera iki, kubera ko kumbure atarose umufasha kugira ngo ashobore kuronka ubwene gihugu. Ariko rero nuwamaze kuronka karangamuntu ugasanga nkuba karorero, iyo uri kuravugana n'abantu bashobora kumva abantu bavuga ngo uriya muntu ntiyize, ugacumengo hari ahantu agarukira. Ukabona umuntu akora mu buzi buto buto, akora mu nzu canke umuntu ashinzwe kugira isuku, ugasanga umengo uyo muntu ari uburenganzira dafise uravye uwize kaminuza, uravye umuntu yagiye mu kazi kanaka canke afise uburenganzira butegetsi kanaka mu gihugu. Ivyo bizobirabira he? Uzogenda urara muri boutique abantu bagiye kusuma, haba ari muri quartier canke ahandi, uzubona umuntu aje yambaye costume na cravate asanze abantu batonze kuva kare barindiriye isukari canke barindiriye ikintu kanaka canke batonze umurongo kuri bus, agacaza akabarengana kuvumengo kubera ko ari umuntu afise titre, ari umuntu yitwa nyumba 10 yuvumenga abandi bose umukozi wo munzu yaje gutonda ari hari inyuma atsa kumurindira. Ivyo ahandi ntibibaho. Ibihugu biteye imbere bishika kure, umuntu n'umuntu afise uburenganzira bungana bw'abandi. Ego baraza gutandukana mu bikorwa, baraza gutandukana mu shahara, baraza gutandukana mu bindi, mugabo hageze mu buzima bwa misi yose asa kumenya yuko arafise uburenganzira. Niba yagutanze uramurindira, niba mugiye kwa muganga nawe akaba yaje uramurindira, birinze gusaba yuko kubw'impamvu kana karengana, nuko babanza gusigurira abantu bose bari imbere yiwe igituma kumbure n'undi afise ikindi kintu agiye gukiza ahandi hantu. Rero nuko amatwibuka aya mabwirizwa, ko amabwirizwa niyo agenga ubuzima bw'igihugu. Iri bwirizwa rero ni bwirizwa rikomeye cyane. Ka turabe iyindi ngingo iri mwibwirizwa shingiro, ingingo ya 14. Turaraba zikeye muri zino ngingo gato enzo ndagaruka nzarababwira. Ingingo ya 14 ivuga ngo abarundi bose barafise uburenganzira bwo kuba mu Burundi mu mahoro no mu mutekano, bategerezwa kubana atankomanzi, bakubahiriza iteka rya zina muntu, bakihanganirana mu budasa bwabo. Zane mu Gifaransa turaba ingene havuga mu Gifaransa atubwira ngo tous les Burundais ont le droit de vivre au Burundi dans la paix et dans la sécurité. Ils doivent vivre ensemble dans l'harmonie tout en respectant la dignité humaine et en tolérant leurs différences. Iri ni jambo ni ngingo ya 14 yo mibwirizwa shingiro yerekana ingene abateguye ibwirizwa shingiro bavuga bati umuntu arinze yitwa umurundi afise uburenganzira bwo kuba mu Burundi, naho yogira ikibazo kumbure canke ivyo muvako kubwo guhitamwo agomba kuza gukorera mu kindi gihugu canke agomba kuza kora murazi ko umurundi ashobora kugira n'ubwene gihugu bikindi gihugu mugakaguma aba ari umurundi. Kandi rero urogiye kuraba ingingo ku Burundi bwikukira novuga ko itigeze yubahirizwa neza nkuko bikwiriye, kubera ko je naho si n'umuntu akuze cyane mu myaka,
ariko ndavye abarundi bamye bahunga bazira ico batazi canke bazi ico bazi, ugasanga ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi baba hanze y'igihugu kuva mu myaka 60, imyaka 70, imyaka 80, imyaka 90, imyaka 2000, imisi yose mu manga hari abarundi kubw'impamvu kanaka babaye oblige kuja kuba hanze. Igihe cyose bikaba bizana imisi yose guhagarika umutima, inzanga hano kwitegura gusubira gutera igihugu, ugasanga hajaza ibintu byose kubera ko usanga kumbura ingene buzima bw'igihugu babutunganijwe hadakorwa ibisabwa vyose kugira ngo n'umuntu wa nyuma adashoboka atahe aje mu gihugu kumbura ahanwe atoregwe atozwe indero nimba hari ibintu yakoze bitameze neza, ariko kujya bavuga ngo igito gitabwa iwabo, umuntu wese akaba afise uburenganzira bwo gutaha mu gihugu akumva ko ari mu gihugu abana amahoro n'abandi. Nako ndaganira na bamwe mu bagenze ko ndigisha muri conference arimwo mu gihugu cy'Ubwongereza ejo bundi, two turaganira turavuga ku bihugu vyo muri Afrika. Nza numva umwe aravuze ati mbega ati hari ibihugu utizigera ubona abantu babivamo baba mu bindi bihugu cyane, no kuvuga cyane ibihugu vyo muri Afrika bimwe bariko baravuga nka Botswana, nabwihugu nka Botswana, nka Lesotho, ukuvuga ati twebwe ngaha turafise ama nationality menshi ibihugu vyo muri Afrika baba muri kino gihugu cy'Ubwongereza. Mugabo ugiye kuri za Botswana za Lesotho atari waje mu kazi ni gake ubasanga bagiye hanze y'igihugu, kora ko bafise ingene igihugu ingene gitunganizwe abantu babana amahoro, ugasanga nta muntu aja hanze kiretse kumure ku mpamvu z'akazi canke ibindi nk'ivyo. Rero ugasanga ni vyiza ko ego kuja hanze kugira abantu bari hirya no hino mu bindi bihugu ni sawa, ariko iyo abantu bagiye kubera bahunze bavukanye babo bagenzi babo, hari gihe je nigeze kuja kugira conference kera muri Tanzania mu kambi y'impunzi Kasulu. Karaba kavuga aba barundi ndahura n'abana bajone bakiri bato bakubwira bati jewe ndavukiye aha mfise imyaka 25 ndifuza ko umunsi umwe nzobona ico gihugu abavyeyi bandi bakomokamo, mugabo akumva ngo nta burenganzira afise. Cyo munye ko ndavugana n'ugwaruka rwo muri Leta Zunze za Amerika muri bisagara nka muri Phoenix canke muri Canada, ukabona abajone bakubwira ati ndifuza gutambwa numva ntiye numva ntazigere bimeze. Kubera iki? Kubera ibintu biba vyarabaye bigatuma hari umurundi yuvumengo sifise uburenganzira bwo gutaha, ndatinya gutaha si de suite. Nibaza ko dukwiye kugira ahantu iribwirizwa canke ingingo ya 14 mu ibwirizwa shingiro, abari mu nzego abari mu bikorwa vyose dukora ibishoboka vyose gushikaho atamurundi yosubira kuba hanze ko atinya kuba mu gihugu. Naho kumbure simvuze ngo ntihabura abantu baba begito bagashoka bati uyu muntu yakoze amakosa, mugabo umuntu akagegeza uburyo bwose ku buryo ibishoboka vyose abashoboka bose baba mu gihugu bagaterera igihugu cyangwa bagira uburenganzira bwo kugenda bagaruka bagashobora guterera ubuzima bw'igihugu. Ibi bizotuma igihugu gishobora gushinga imizi, igihugu gishobora gutera imbere, ubumenyi tuvanye hirya no hino ku isi buza bugafasha. Rero ibihugu nk'Ubushinwa mu myaka yahera byari ibihugu bimeze nabi Kenya, abashinwa baragenda hirya no hino ku isi, mugabo baragenda bariga baca bagarukana ivyo bize muri ivyo bihugu babishira mu kirimi cabo c'igishinwa. Uyu munsi isi yose irabakeneye kuko ubuhinga bakuye muri Amerika, bakuye Buraya, bakuye barabutahanye. Uyu munsi uraza ngaho ugahura n'umushinwa avuga ikirundi gusumba umurundi, ariko ararondera ingene agira ubumenyi canke baza kurondera ivyo batwara bizoza baza gukoresha nka matière première, kubera ko barakeneye guteza imbere igihugu cabo, baraza bagakura ubumenyi hirya no hino kugira ngo igihugu cabo gishobore kumera neza. Twebwe uyu munsi naragiye muri mwihinguriro rikora indege rya Boeing, ngiye muri Boeing sanga barambwira bati umuntu yabaye umukozi mwiza wo mu mwaka yarose agashimwe muri Boeing Seattle muri Washington State ni Murundi. Gize daraba gutya ndasanga ndaza abo bavukana sangana mu nzi ya Vimakamba, mugabo uyu munsi ni umuntu akomeye afise ubumenyi ashobora kwemerwa n'ishiramwe rikora indege nka Boeing. Ariko ugasanga kumbura ugasanga kenshi abo bantu bose ndaco bariko baraterera cyane kugira ngo ubuzima bw'igihugu bushobore kumera neza. Rero iyo twiyumvira mu gutunganya ubuzima bw'igihugu ni vyiza kwiyumvira ni gute umurundi wese yo afise uburenganzira bwo kugenda akagaruka, abafise uburenganzira bwo guterera mu buzima bw'igihugu, tugakora ibisabwa vyose kugira ngo ntihagire umuntu aba hanze kubera gutinya kubana nabo bavukana, gutinya abo bari kumwe mu abimana yabahaye gusangira igihugu. Reka turabe ingingo ya 15 ibwirizwa shingiro. Ingingo ya 5 ibwirizwa ya 15 ibwirizwa shingiro ivuga ngo leta ishimikira ku gushaka kw'abarundi
nibo bayigenzura kandi ikubahiriza ukwishira no kwizana hamwe n'agateka ngenderwako kabo. Katore mu gifaransa gene havuga l'article 15 ivuga ngo le gouvernement est construit sur la volonté du peuple burundais. Il est responsable devant lui et en respecte les libertés et les droits fondamentaux. Hari kuntu tuvuze ibijanye na leta canke abashinzwe intwaro gutunganya ubuzima bw'igihugu twumengo n'abantu bavuye mu kirere bavuye ahandi hantu ukumengo bafise iyo umuntu amaze kuja mu kibanza agahinduka chef de zone nyumba 10 umushikiranganje ariko abantu cyo bagira yuko abo bantu bahawe ububasha bwo kwa muri ico kibanza n'ababizeye no kuvuga abarundi n'abarundi kazi babatoye canke mu nzira zitandukanye batumye izo nzego zijaho. Irisi ubusije niko nabivuga nibwirizwa shingiro ry'abarundi rigenga abarundi ryatowe mu mwaka wa 2018. Barakubwira ati leta ishimikira ku gushaka ko abarundi niyo bayigenzura. Murabona ngo tugiye mu gihe cy'amatora, hagiye mu gihe cyo gutora abashinga amateka abari mu nama mu nama mparuzo wa jambo ya commune. Hari abantu twumenga ivyo ni ibintu tutazi ivyo ari byo. Abantu bazotogwa hanyuma umuntu yabaye mushinga amateka aronka umushahara mwiza yorohezwe mu matagisi n'amakori hanyuma abe ngaha duserukira. Mugabo abavuye muri izo nzego bagiye kugira ngo bagenzure leta bayirabe bati mbega vy'ukuri irafise iriko ikora ivyo abantu bifuza imigambi iteza imbere abarundi kazi. Kuko mwamubona kenshi iyo hari inama nshinga amateka yashashe bari bagize bari muri ya nama barahamagara abashikiranganje. Rero hari gihe abantu mumengo umushikiranganje umenga arafise ububasha bwinshi gusumba abari mu nama nshinga amateka. Kubera iki? Kubera ko abantu bataratahura neza yuko bari abantu babaje guserukira abantu bahaye uburenganzira bajya kuba muri zijya nzego. Rero leta iteza kwitwararika neza y'abarundi n'abarundi kazi. Mugaha ntibipfira kuri bo, bipfira ku barundi n'abarundi kazi batora. Uko bajya bene gihugu batora nibo batsakumenya bati umuntu mpaye ububasha bwo kuza kundabira ingene inama nshingwa bikorwa y'igihugu iri kwirangorera ibituma ashobora kuroranirwa ategeza kuba umuntu atahura ko serukira kandi mbona ko afise akaranga n'akaranga mutima gatuma azobigenzura neza atarabinyungu ziwe ubwa mbere. Ndiko nabasomera ibwirizwa shingiro sindiko nababwira imigambi yanje canke yindi no ndiko nababwira ivyanditse mu ibwirizwa shingiro. Rero hategeza kuba kumenya yuko ibiri muri aya mabwirizwa nibituraba twese teza kuvyitwararika kugira ngo igihugu kimere neza. Ndabwira ikintu kimwe, iyo igihugu kimeze neza abantu bose bararoranirwa, abantu bose babana amahoro. Igituma habaho kwinubana no kuba mu bwoba kenshi nukubera iki? Nukubera ko hari abantu barondera amaronko n'ingoga bagasanga bacirije abandi bagaca bashavura ejo bagazoca baza bayashikire nabo bati nawe warambabaje nanje reka wigire ku ruhande. Ugasanga ivyo bisubirwa bizana ukusubira mu nzankano mu kubabara mu kutagirika. Ariko nibaza ko imyaka tumaze twinjije muri demokrasi turageze mu gihe cyuko abantu biyumvira bakamenya bati twese turabe amateka tugenga tuyubahirize bibe kuneza y'abantu bose. Hari ibihugu bitari kure jaho muri Tanzania ubaze nta musi turumva intambara yabaye hagati y'abantu muri Tanzania abafise ubwoko bwinshi butandukanye bavuga indimi zitandukanye. Ntitugeze twumva ngo abantu bo muri intara bishama muri intara nta rimwe biba hageze kubisanya mu vy'ubutegetsi bafite ingene bitunganijwe nimba ari byo bumvikanye mu mugambo uri ku butegetsi usanga bavyubahiriza. Ugasanga ari ibintu rero bagenda batunganya ku buryo abantu babana amahoro. Agiye mu gihugu cagana mu ntango z'uyu mwaka ndaraba mbona n'abantu bakabwira bati ntituzi intambara hagati yacu ntituzi inzangano kandi ariko uzubona ngo uyu n'umwami waha ngo uyu n'umwami waha bafise amatribi bafise ubwami hagati mu gihugu kimwe ariko bana amahoro. Rero ni vyiza ko tugereza twibira tuti ibintu twaranditse twarashimikiye ko twese bituraba twese tubishire mu ngiro gute abantu bakuri babizi bavyigishwe mu mashuri bamenye bati izi nizo ngingo ngenderwako ziranga abarundi kandi kizira kuzirengana. Reka turabe ingingo ya 16. Ingingo ya 16 ndako ndabasomera imico ndangamutima ngenderwako y'abarundi. Havuga ngo leta y'u Burundi itegerezwa kuringanizwa ku buryo abandi bose bayiserukirwamwo nayo ikabaserukira bose.
abarundi bose baranganya uburenganzira bwo kuja muri leta. Abenegihugu bose barafise uburenganzira bwo gushikira abo bakeneye bajejwe imirimo ya leta, kandi ingingo n'ibirangurwa na leta bagashigikirwa na benshi. Mbabarira gasome mu Gifaransa. Le gouvernement burundais doit être composé de sorte que tous les Burundais y soient représentés et qu'ils les représentent tous, que chacun ait des chances égales d'en faire partie, que tous les citoyens aient accès aux services publics et que les décisions et les actions du gouvernement recueillent le plus large soutien possible. Ibintu byo kwerekana ingene mu gihe tuba twinjiye mu ntwaro ya demokrasi, abantu bari mu bijanye n'ivy'inzego bateza gutahurira iri banga rihambaye, bashizweho gukorera abandi. Je muvyo nigisha imyaka myinshi cyane ni umuco w'uburongozi nkorera abandi. Kuko iyo abantu bagiye mu kibanza c'uburongozi bace baza gukorerwa, bagakomerwa amashi gusa, bakaba abantu baraho, abantu bose bumva ko batinya, ntibaheza ngo bagire umwitwariko wo gutora inyishu z'ibibazo abantu bafise. Kandi abantu nabo baragira ahantu bakavuga bati none ko mfise ibibazo, hanyuma nkabona abari mu burongozi bariko barafasha gutora inyishu, none bariko bahabereye iki? Kubera iki batariko baratwareka ibijanye n'ibibazo dufise? Mwibaze, tumaze imyaka irenga 60 n'indi Uburundi bwikuki, mugo ugasanga hari ibibazo bigitaratorega umuti, abantu baracari imishisuka kugira ngo tuzoshobore kuronka ibidukwiye, bafungura barima kurya barima biragoye. Abantu baracaba mu buzima usanga bamwe ugasanga bagora gushika ku mashure ari kure. Ego niko twarateye intambwe, hari vyateye imbere, ego niko kumbura umunsi abantu bashaka kuvugwa gusumba ko bavugwa mu myaka yahera, ariko haracari intambwe ndende yo gutera. Ni byiza rero ko abantu bose bahimirizwa kumva ko ari uburenganzira bwabo bwo gushobora kuronka umwitwariko uvuye mu bari bashize intwaro, kandi bagaheza bagashigikira, bagatanga amakori, bagatanga ibisabwa byose, kuko bazi ko bibagarukako bizagasura kuza kugira ingaruka nziza ku buzima bwabo. Rero iyi ngingo irekana neza yuko leta itegeza kugira umwitwarariko ukwiyumvira ineza ya bose, kandi bakumva ko ari abakozi. Mwibuke ijambo ministre turarikoresha mu bikorwa c'Imana. Mu ijambo y'isogiro bisigura umukozi, mandi bango serviteur. C'est comme ça. Nico gituma n'abakozi b'Imana sont des ministres, mugabo sont des serviteurs de Dieu. Mandi majambo tsako ufise umutima wo gukorera abantu, ugakunda abantu, ukabagirira neza, ukaranzwa ishinga n'ibibazo byose baba bafise, gushaka umuntu wanyuma. Umwe abantu bakunda kwitagura inyarucari, mugabo avuga ati ko ari nzava afise karanga muntu y'umurundi, afise kububasha, nanje ntegekwa kugira ico namukoresha kumufasha mu buzima bwiwe. Hagera umasuzugurika ngo ukora ko ari ahantu kure, ari ahantu kumbure hasa naha Kenya cyangwa nahasuzuguritse. Nagomba nagirize kuri ingingo ya 17. Ingingo ya 17 ni ingingo ihabaye cyane, bivuga ngo leta ijejwe gukora ivyo abarundi bifuza, cyane cyane kurandurana n'imizi amacakubiri yo muri kahise, kuronsa abarundi bose akarusho mu buryo babayeho, kandi ikishinga ko abarundi bose bashobora kuba mu Burundi atabwoba, atagukumirwa, bagakingirwa indwara n'inzara. Ndakunda cyane iyi mission ya gouvernement. Reka turabe mu Gifaransa avuga ngo le gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations du peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé, d'améliorer la qualité de la vie de tous les Burundais tous les Burundais, et de garantir à tous la possibilité de vivre au Burundi à l'abri de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim. Tuvuze kugira ngo yo tokita intumbero nyamukuru, change le but, la mission principale du gouvernement. Ni deje gusoma. Batubwiye neza ngo le gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations du peuple burundais. Kuvuga ngo leta ndetse kuvyuka mu gitondo ngivuge ngo tugomba gukora ibi. Bategeza kurondera ingene abarundi bavyiyumvira, ico gituma baciye muri za nzego zo hasi, inama mpano z'ubajambo ya komine, abashinga amateka babatoye ingorane nuko
usanga batowe mugabo ugasanga rimwe rimwe birashitse si bose ntibasubiye kuza kuraba abandi batowe ngo babanze bati mbega vy'ukuri mwifuza ko twosaba iki leta yoshira mu migambi yayo igihe bazanye budget y'igihugu igena amafaranga y'igihugu agiye gutunganywa habe kwitwararika ivyiyumviro iza aspiration zavuye mu banyagihugu mu bene gihugu batoye izo nzego zihari. C'est très important. Il faut kabaho un canal, un mécanisme y'ingene bamenya abafata ingingo bamenya ivyifuzo vya abene gihugu aho bari ku rwego rwose. Hanyuma kabango en particulier de guérir les divisions du passé. Nakunze ingene babitunganije neza bagikoze ibwirizwa shingiro yo mu 2018. Ntidushobora gutera imbere tudakize ibikomere vya kahise. Murazi imyaka yaheze Burundi bwaciye mu ntambara. Abarundi kazi bishwe bazira ubwoko, bazira intara, bazira aho bava, bazira ivyumviro vyabo vya politike kuva mu myaka 60, kuva ngo agasore agipfa. Inyuma yaho twagituba muri ivyo. Rero hatabaye gukira abantu ngo babarirane bage mu mutima wo kwiyumvira ibiri imbere biragoye kugira imigambi yakazoza. Abantu bose bari mu bwoba, abantu bose bari muri iyo mutima wo guhagarika umutima kubijanye n'ibikomere vyo muri kahise. Niyo umuntu agiye mu bijanye n'ivy'uburongozi uca usanga kesha akorera ku bikomere vyo muri kahise. Ugasanga ntihabayeho gukira, ntihabaye kubabarirana, ntihabaye gusubiza hamwe ngo abantu babane mu mahoro batawe kwiyumvira imbere cyane muri kazoza. Undi kuvuga ni uwo Murundi kuducapira imodoka yo gukora yo bokora usanga akoze imodoka ifise ikiretroviseur kinini ya cyane cakiyo kiraba inyuma kinini gose gusuma parabrise kuraba imbere. Kora dukunda kuvuga kahise ibyabaye mu myaka 60 70 na kangahe mu 80 na kangahe 90 na kangahe 2000 na kangahe twaba turi muri ivyo. Ariko biradutwara umwanya muri niya gusumba gu project imbere twiyumvire tuzoba tugezehe mu mwaka 2040 na 40 na 50 60 nikiye gicapo tugomba guha ubana bacu basa kwiyumvirako. Ivyo biduhuza kahise garadutandukanya ariho kazuza karatwunga katugira umwe ko twese twifuza bimwe twese twifuza kubaho neza. Rero leta ifise ugo ruhara go kwibaza ati mbega mu byo twafise dufise nk'imigambi nigitwe turakora kugira ngo abarundi bakiri bikomere vya kahise ivyo bakomerekeje ivyo batandukanije ivyatumye bamwe bahunga ivyatumye abantu babipfuvyi ivyatumye abantu baba mu ngorane zitandukanye ni gute tuko turakora iki kugira ngo ivyo bikomere bikire abantu bareke kwitwaza kahise baraye ivyo muri kahise gusa ariko batakwiyumvira kubijanye na kazoza. Hanyuma kabango kandi bagaca ngo d'améliorer la qualité de la vie kwitwararika ingene Umurundi wese abaho neza wese pana umuntu mufandi kintu pana umuntu musangiye ubwoko pana musangiye umugambi Umurundi wese kuko afise karanga muntu afise uburenganzira bwo kubaho neza. Rero abantu batsakurara kwijoro biyumvira bati ni gute umuntu agwaye ari muri commune hampara Mirundi ashobora gushaka kwa muganga arigo ntapfe kora ko azinze gusa ko yabuze ikinini ca malaria. Ni gute uyu muntu afise ingorane zo gushobora gushika kure mu mashure tumufasha kugira ngo ashobore kwiga neza. Ni gute dushobora gutuma abantu bose bakuryama ku matera mwijoro bagasinzira neza bakaruhuka neza. Uyu mwaka twavuye kuri kino gitigiri mwaka uza tuzoshika kuri gitigiri abantu bashaka gufungura neza gatatu ku munsi. Ni gute twiyumvira ingene abantu bashobora kubaho bashika ku ndoto z'ubuzima bwabo. Ibi nivyo abari mu ntwaro bakwiye kwitwararika kuko si je ndabisavye nibwirizwa shingiro nibivuga ingingo ya 17 ikindi kiyoshe cyane gaho baravuga ngo yuko gwatsa de garantir à tous la possibilité de vivre au Burundi à l'abri de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim. Ibi birahambaye cyane. Donc gutaba leta yogerageza uburyo bose bw'abarundi bose bashobore kuba mu batagira baye mu Burundi batagira ubwoba batabaho kuvumego barakubiriwe bashobora kubarinda ingwara n'inzara. Ivyo ni ibintu vya mbere bibabaza bituma abantu bahunga bituma abantu bamererwa nabi kuva muri kahise ka kino gihugu. Usanga hagera ibintu nk'ivyo sinovuga ngo ivyo tutazi cyane kuri iki gihe cy'intwaro ya cami ariko naho nyene turumva yuko usanga ariho nk'umuryango umwe babaye discriminé cyangwa asanga ariho abantu baratubwira ibintu byo gushaka kwinka ku bantu cyangwa ibintu ntihabuze igihe cyose habaye intwaro hagiye haraba kucugu kumiriwe cyangwa uriye mugabo tugeze aho tuvyandika gutya ni gute abari mu nzego bumva ko ari responsibility yabo. Muramba bari nafashe umwanya muremure kugira ngo fata umwanya kugira ngo ndabasangize ibintu biri ku mutima wanje bituma numva nifuza kubona kino gihugu kibe gihugu kimeze neza abantu babaye mu mahoro. Ariko nibidusaba ibindi birebire cyane bidusaba gusa kwitwararika ibisanzwe byanditse mu ibwirizwa shingiro kwitwararika ivyo abarundi kazi bumvikanye ibwirizwa andi mabwirizwa yose akomokako ikiza kinyuranye nibi
kiba kiriko kirononera igihugu cose naho coba kizanywe nande coba kivuye he kuko ibi nivyo bigenga igihugu ivyo igihugu cubakirako murakoze tuzosubira mu kiganiro gikurikira nzosubira kumbere banani ibintu shingiro canke icyo cyo kuganira namwe ariko nkuko nabibemereye ndifuza ko twiga ibintu bishobora kudutuma ubuzima bw'abarundi barundi kazi babwiza gusoma uko bwari busanzwe tukabana amahoro maze abana n'abuzukuru bazodukomokako bakazokwisanga mu gihugu ivyo twe twakuriyemwo vyitwa kahise vyitwa ivyo basoma mu bitabo bitazosubira kuba muri kazoza imana bahezagire cyane.